amakuru n'ubusesanguzi bwo kuri uno munsi wa Mungu igenekerezo rya 21 ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka wa 2025 aribanda cane muri Uvira no micungararo yaho aribanda kandi muri Goma. Turarabira hamwe uruhagarara rwaraye rubaye ku mugoroba w'itariki 20 kuri uno wa gatandatu uheze n'uruhagarara rwazindutse muri Goma nico rwavuyeko. Turaza kujabuka hariya hakurya turabire hamwe ivyo Amerika yiyemeza n'igituma itabishira mu ngiro kumbure bimaze gushira mu ngiro ivyo yavuze canke ivyo iri kirakora kubijanye n'umutekano n'ituze yo murasirazuba bwa Kongo ku bice bingana gute. Turaca ahantu hitwa Kasenga muri Uvira turabe ibiriko birakogwa n'ivyaraye birakogwa muri Uvira baramutse gute. Turaraba n'amajambo ya Paul Kagame n'ukungene agaruka akavuguruzwa n'incoreke yiwe ariwe Olivier Duhungirehe. Imbere yuko tuja mu idonido reka twogere duhure inyuma ya kano karuhuko. Mwiriwe na mwaramutse bakunzi ba Flay Podcast TV, ndizera ko muguwe neza kuri uno munsi wa Mungu igenekerezo rya 21 no munsi udasanzwe kubemera Mana tubifurize wa Mungu mwiza. Ariko reka tuje idonido ku makuru n'ubusesanguzi twadohejeje guca ku masonga mukanya. Duhere muri Goma musanzwe muzi ko ari igice ca kabiri cafashwe n'inyeshamba izimbwebwe za Sarambwe cafashwe n'u Rwanda gifatwa na Paul Kagame, RDF, FPR inkotanyi abasogosi. Hariya rero muri Goma haraye hari uruhagarara biturutse ku ndege yagumye igerageza mu kirere ca Goma. Abanyagihugu kumbure iyo ndege ntiyahoriza ku mugaragaro, reka tubirabire hamwe. Ariko hari amakuru yizewe ava mu Rwanda avuga ko iyo ndege kenshi na kenshi isanzwe ikora imirimo yo kuza irasomba ubutare. Abandi nabo bakavuga ngo yari kiragerageza kuraba ko vyokunda ko ihagwa mu gihe aeroporo ya Goma imeze nkuko iri. Nivyo tugomba turabire hamwe. Induru rero zabene gihugu kuko hari mu kagoroba niho indege tutaramenya ubwoko bwayo neza na neza canke immatriculation yayo, ariko ni indege y'inyarwanda, ni indege yaje ituruka mu gihugu c'u Rwanda igerageza kugira irabe ko yohagarara kuri aeroporo ya Goma. Abene gihugu barakoma induru, abandi bahinda umushitsi bibaza ngo ni indege ije kubarasa. Eka reka tubirabire hamwe muri kano kareresi ukungene byari vyifashe. Yende Gisenyi. Ninasema yende Gisenyi. Ndio narudia. Ilipenda tu ifike ke visiter. Kama zipika roketi. Ile ni yao. Ile ni yao. Ni yao ndo.
Yes, muriboneye neza kandi murumvise ugwamo gwa bene gihugu si ugwamo g'umunezero uvuga ati ngo baranani nk'abana baryoherewe kubona indege oya nuruhagarara bamwe bavuga ati ya naho navyo sinzi ibi nabiriya bamwe barahinze umushitsi gushika uno munsi bamwe mu bari Goma baratubwiye ko bikeka kandi batazi neza ko yari indege ije kubarasa canke ari indege igenzwa n'amaki ariko mubegereye agatsiko mubegereye FPR inkotanyi Rwanda RDF imbwebwe za Sarambwe baremeza ko iyo ndege isanzwe ikoreshwa mu gusomba ubutare n'imari ya Kongo genda itandukanye ariko kumbure ngo ikosa ryo bajya habaye nuko baba baragerageje kuyizana hakibona ku mutaga butarira canke ngo buhwibire abene gihugu batarava mu mabarabara mu masoko no mu bibanza basanzwe bakoreramwo imirimo indege mwayiboneye nuko rero muri Goma haraye ruhagarara bongera ruzinduka uko mu Buvira rero bimeze gute inyuma yaho tuboneye itangazo ry'imbwebwe za Sarambwe ry'u Rwanda rya Paul Kagame avuga ko bagiye gusohoka muri Uvira hakabaho ukudadika canke ukuhwihwisha imitima aho bandika ibintu ubona ko canke bagakora ibintu bigaragaza neza ko bitaboroheye nabo nyene kandi narababwiye igituma bitariko biroroha kugira bave muri Uvira bwegu icambere nuko ngo batakaje ingabo nyinshi kugira bashike aho bageze hanyuma icakabiri ngo bakoresheje uburyo byinshi rero kuva yuko nyene ntivyo borohera ica gatatu urabona ko basubiye inyuma ku metero ku birometero 5 aho bigaragara ko bagiye gisirikare mu mitumba maho plateau ya Uvira ariko baguma mu mazu gisivile bongera biyambika impuzu z'igipolisi aho mu kiganiro giheruka nashoboye kwibaza nongera ndabaza namwe bakunzi ba Free Podcast TV mutahura ibintu kumbure gusukunsumvya canke vyunganira ku byo sanzwe kugutahura kwanje navajije ati n'iryari ikiroberi gishobora kuba gifise igipolisi ni point d'interrogation nuko biri rero ahitwa Kasenga ni muri Uvira bategetse ko ikimonima garagaza umukuru w'igihugu Felix Chilombo Tshisekedi ico kimonima citwa Monima du Roi Soleil Felix Chilombo Tshisekedi umvane nk'icibutso c'umwami Zuba Le Roi Soleil c'umwami Zuba Felix Chilombo Tshisekedi niko baramwise ngira yoba yaragaragaye nk'umuco agishikira ubutegetsi kumbure sinzi gituma boba bacise iryo zina rero iyo monima yagaragaye iriko irasamburwa n'umwene gihugu wa Uvira ariko bivugwa ko izimbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi M23 aribo babategetse gusambagura ibiranga Tshisekedi muri uwo muji wa Uvira hatari hauna shwa mushere bomola tu sheria ni sheria bomola tu mtamo sheria iko nguvu sana bashefu Chilombo bana kibomola huko ni hatari sana bashefu banasema tukibomole ibi rero bikaba vyatumye naho nyene mu Buvira bata icizere mu gihe abene gihugu benshi bari bamaze kugira icizere ko izimbwebwe za Sarambwe zigiye gusohoka mu muji wa Uvira burundu canke ikibiriraho bikivugwa ariko batangiye kubona batangura gusambura amamonima ya Tshisekedi n'ibindi vyo babiranga umugambwe canke Tshisekedi ubwiwe na leta yiwe bagaca bavuga ati none umuntu yoba agamije kuva muri Uvira ni gute yo kwitaho gusambagura konona ibikorwa remezo gusambagura ibiranga indongozi zatowe n'amategeko hano muri Kongo aha rero vyace bizana urundi ruhagarara bituma abene gihugu ba Uvira bata icizere ariko je nkababwira ati mwihangane kuko nta mvura idahita kandi uko biri kose ndizera bizocamwo iyo kimonima rero kiri Kasenga ariko ngo nibindi bigenda bitandukanye muri Uvira bigaragaza ubuyobozi bwa Tshisekedi na leta yiwe biriko birononwa hanyuma tugaruke ku jambo ryaraye rishikirijwe na leta zunze ubumwe rya Amerika aho bavuga ko bakeneye ko izimbwebwe za Sarambwe M23 RDF u Rwanda Paul Kagame ava mu muji wa Uvira akaja n'imiburiburi ku birometero 75 iki naco ntibaza ko gishoboka kuko ni kungere baje muri Uvira bivuga ko bagenze ibirometero birenga 80 urumva ko n'imiburiburi bo basubiye
za inyuma ya Kamanyola, nabo sinibaza ko borenga n'imiburiburi Kamanyola, kuko Kamanyola baravuguswe haraka umuriro, habereye intambara y'imisi irenga 3. Iki rero cifuzo ca Amerika niho ngomba ngaruke. Iki cifuzo ca Amerika ucumva womengo kirimwe impuhwe canke kirimwe ubwenge bwinshi, ariko Amerika nireke kuruhisha abanyekongo, nireke kuruhisha isi. Nimba ari vyirimwo nibakuremwo uburyo bwo kubakuramwo irabufise, nimba atari vyirimwo nireke kwirirwa irimaramaza, kubera ko urabesha kenshi canke urabesha kenshi agera kuvuga ukuri ugasanga n'ukuri kwawe ntikucizewe. Amerika rero nibakura amajambo bashire mu bikorwa. Aho bamuhaye amasaha 72, ubu amakuru adushikira bigaragaza ko bavuze ko arengeje itariki imwe y'ukwezi kwa mbere umwaka 2026 azobona ibara. Reka turukomeze kubirindira, kuko ugiye uragenda wumviriza abantu hirya no hino, ukumvira kuyagisha abakongomani, bagenda barakubwira ati twe twarataye icizere, iyi Amerika ni y'amajambo gusa, abandi Amerika ikorana na Kagame kuva kera, nivyo kunda ko bagira ukuna kuriya. Ariko narababwiye ko nta muntu yigize ikinani canke yikomeje cyane imbere ya Amerika ngo yaragamye. Narabaciriye agace ka Osama bin Laden, n'abandi benshi bagenda batandukanye hano mw'isi, murabazi bakorana na Amerika ariko yarabahindutse. Bigaragaza ko mudakwiye guta icizere, kandi ko itariki batanze ni hirya y'ejo. Reka turabe iyo bija, hanyuma ndizera ko ibihugu vya Afrika byamaze guca ubwenge. Uravye imvugo bakoresha no kungene bitwara, urabona ko batacizeye Amerika, kuko iyi Amerika yamye yigira mu mediatere canke yimye yigira nkuko ari seruka ariko abanyafrika bamaze kuguruka mu mutwe, baratahura ko Amerika nta hantu na kimwe ishoboye kujamwo mu gihe atanyungu nzima iba ibibonamwo. Rero reka turindire imbere inyuma kuba turabangiriye. Reka tugaruke nyene kuri Paul Kagame. Paul Kagame na leta y'u Rwanda bavuga nk'abo nkuko umengo nta kintu bakeneye ku mahanga, nta kintu bakeneye ku makungu, ariko vyagaragara ko ataco barishikana ko atanico bari bwimarire. Ibi navyo bikavugwa na Olivier Nduhungirehe mu gihe yabonye ko Amerika isa nirikira mukaraba, Amerika irikira mu vinyuma. Mu gihe rero itaramuva inyuma bwegu, Olivier Nduhungirehe canke leta y'u Rwanda yaciye ifata ingingo zo guhungira mu Burusiya. Murano masanamu kane karoresi kariko karaca hano oye, murabona Olivier Nduhungirehe yicaye atakamba. Ijambo ryiwe niba mutaragyumva riri mu Congereza, ndashoye kuri basobanurira. Avuga ko yifuza ko Uburusiya bwogira ico bukoze bubaseruke ko, mu gihe Amerika iri kirabava ko barabe ko bogira ivyo bokorana ibi na biriya. Arira atakamba mu gihe Paul Kagame na leta y'u Rwanda bo bagira ngo Rwanda ngo ruri souverain, u Rwanda nta tegeko amahanga rukorera ko, u Rwanda nta terabwoba, u Rwanda ibina biriya. Ariko Rwanda ntaco rurishikana ko mu gihe ibintu byose by'u Rwanda ari imvamahanga, u Rwanda rutunzwe kandi rufatiwe kanini na leta zunze ubumwe za Amerika na leta ya Qatar. Ahitwa Makobora, musanzwe mubizi ko izi mbwebwe za Sarambwe zari zarahigaruriye, ariko bazindutse ekanejo baraye baragaba ko ibitero, aho bavuga ngo ni ibitero biriko birava Baraka, ibindi navyo biraswa n'ivyato vy'intambara, aho mbere barira ko hari amabombardement y'amadrone yabarashe akongera karasa muri Minembwe, ngo ne drone kamikaze. Le drone kamikaze ni za drone ubwayo isambuka. Iyo bavuze uriya muntu n'umukamikaze, ni wawo ndashiye kwambara ibombe akaza gasambukana nayo. Zira drone kamikaze zitandukanye na za drone zigenda zigafata amakordone hanyuma zikaza zikabombarda. Drone kamikaze ubwayo niyo iza igaturika, iturikanye na objectif nimba ari umuntu, nimba ari inzu n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Rero izi mbwebwe za Sarambwe biciye mu itangazo rya Bisimwa, eka no ku zindi mbuga ngurukana bumenyi zabegereye izi mbwebwe za Sarambwe, baravuga bongera batakambira communauté internationale, amakungu, bavuga ngo leta ya Congo FRDC irikira bagabako ibitero vy'amadrone vy'agasakisaki kandi ngo n'amadrone y'amakamikaze. Iki naco kikaca kiba icitwazo kimwe mu biriko biratuma ngo batava muri Uvira, kubera bobo bashaka Uvira ngo sigaremwo amahoro, kuko ariyo baje kugwanira. Rero ngo barinda baraswa bakiri mu misozi
canke aha anamiye Uvira muri Uvira nyene ngo nta kibuza ko ivyo banse kuko bobo bigira ngo n'abasovere n'abaliberateur bo bakashikiriza bavuga ati ibiro tuguma tugavuga ko ibitero biragaragaza koko leta ya Tshisekedi ngo idashaka ko baja mu biganiro vy'amahoro nkuko misi yose ari vyo bama bavuze aho baririmba amahoro ku migongo banyegeje imipanga sinukungene uririmba amahoro aho ciye hose ugenda urahonya utongora ukora ibwo ihonya bwoko wica mu buryo bukabije abantu bamaze kwicwa mu Buvira baragira ngo ku majana 7 bari hagati y'amajana 7 gushika ku gihumbi na aho naho Uvira hari zongebwe za Sarambwe nta Murundi ariyo nta Wazarenda ariyo nta FRDC abo bariko baricwa batogwa mu miferege mu bimanga mu mashamba mu mirima n'ahandi bovuga none ko bariko baricwa niki n'inzara inzara irarasa inzara iramena umutwe inzara iraniga inzara irarigota inzara irabohera amaboko imugongo rero ni vyinshi ibiriko biravugwa n'ibiriko biraba amakuru n'ubusesanguzi uko tugenda turayaronka kuri no munsi wa Mungu turaza kubana namwe hanyuma ndabibutse ko nta Free Podcast TV atamwebwe mwarahezagiwe mugire uwa Mungu mwiza ciao ciao.